Les amis, musangwa amahoro, amagara meza, niki n'amafaranga. Bagenzi ndi kumwe n'abayifluencer kabisa. Cyane uyu mutipe je yatembereye mu bihugu vya Aziya akagenda gacagaruka shaya yashitse ahantu hora amafaranga. Bamwita Ngenzi Africa, uno mu traveler akomeye cyane. Mu Burundi hora amafaranga. Muri hora amafaranga araba bawo mudishanya babahavyibuhiye. Urumva ariko aranyomora ngo ngene uza Aziya kugwayo. Nawe guma vyuhira ngaha. Umeze neza. Okay. Nitwa Ngenzi Africa. Ngenzi Africa no kuri YouTube yitwa Ngenzi Africa akora ama traveling akakwereka kabisa ibintu nawe utaruzi ko no mu gihugu iwanyu mu Burundi bibaho. Ndakoze Ngenzi. Yego. Aho aheruka muri bihugu vya Aziya watembereye ibihe n'ibihe. Bon, au fait nagiye nanapanze kuja mu Buhindi, ncanja muri Nepal, ncanja muri Singapore, ncanja muri Philippines. Mugabo imwe ariko yabesha ngo ari amafaranga. Mari ngeze mu muji ugira gatanu mu Buhindi kubera Buhindi nashaka kubuzunguka nka bose. Mugabo akonyo uri New Delhi, ndaja Mumbai, ndaja Pondicherry, ndaja Kerala, ndaja Vakara, ndaja Chennai. Nagiye mu miji itandukanye, ndaja Goa, ahantu hari ingenzi nyinshi gose ngira ni wo muji wa mbere wakira ingenzi. Baca banyiba kamera ndashwana. Cyane warayitaye. Oya barayinyivye bro. Barayinyivye muri hotel. Barayinyivye muri hotel. Abakoraho cyangwa abandi z'ingenzi mahuri. Ari ibintu bitwa hostel, aba travelers barabizi. Hostel ni mu Burundi nta bihari. Ni nko kuwe wofata nko ngaha turi kubaka inzu. Gacuja mu bitanda myinshi kujya kwa mu Marisi. Ingenzi nivyo bikunda donc aba travelers kubera benshi baca baza muri iyo hostel kubera muri haronkera abantu muca mumenyana nk'aba travelers twaronkera ama connaissance kandi usanga bizimbutse kandi usanga donc nka twebwe tuba turiko travelinga ukigenda ukaya ama connaissance n'abandi. Nabonye ntuze ya mugenza we ntuze J Gov J ari akazo yatweretse ubusa urumva kandi kagizwe n'icyo gitanda gusa. Ni bene burya oya kajya bakita Gajya ofete na kamini hotel yoyo muba musangiye icyumba karakumba ko nyine kagaragara vile bijya bikunda kuba muri za Singapore hajya hazimvye gose nubundi hari muri Singapore usanga tungana gutya hostel yoyo kiba ari cyumba kini kujya ko mu Marisi usanga bijya bitanda bigerekeranye abakobwa n'abahungu mwese mu jyama hamwe. None wewe uvuze ati rero igihe wajaho mu Buhinde bakuyivye kamera wace utaha naje banyivye kamera ncandava mu muji ncangenda muji witwa Chennai uri miside nawe cyo baragenda ukuntu bace bashaka kunyifatira banzane ku bintu bya racisme ncandagwana kwera ko wirabura cyonyene donc bashaka kuzana mu intuze ngo bazana gasuzuguro ofete ngo je kugira bagire kugira banyereke hotel ngo nimbanze ndihe ntarayibona ngo ntange passport ndihe ntarabibona waza barundi ntupfa kumugira ko gasuzuguro twambye ati twiwacu tujya dukaravye reka ndabakosora ndabakosoye baca bazari nka batandatu passport yanjye ciratakara amafaranga yose aturagenda muga passport banjanye kuri police navuze ati icyo mvuga nza kwivuga passport ibonetse hajya abapolisi mu Buhindi babazi icyongereza benshi barakizi hamwe bakizi kubera donc abapolisi baho batora bize okay tababwira hama baragira ndababwira ati gico mvuga nza kukivuga amahera na passport bibonetse passport barataka iraboneka mugahara amahera bambwiye ati ntibikunda amahera ntawe yawusubiza ndababwira ati wana urumva rero amahera nari kuri amwe hotel niyo yagize uwo muntu rero abo bantu benye hotel bagize batangwa ibi batigeza kundaza nkengena kura muri ya hotel ku buntu urugendo rubahakarikiye ngaha ncanagaruka muri Afrika. None ntabwo bagize kuja kurara muri hotel kandi wumva mashavuraniye bo ikintu wamaze kucaviza police maze kubiza iyo case urumva ntabwo usura kwiga kandi ciza abapolisi bahariya baragira baririnda ikintu cyo cafuza image yabo igihugu cy'Ubuhindi image y'igihugu yego iyo uri umunyamahanga bakumva nyene ibintu bigize donc bakumva uribwe uragize nte baranyaruka kwintervena kugira iki twenga twe babona ibi bintu babona amakamera babazi ko bizogira kure baca bavuga ati ibi bintu bigomba bishike kure bica byerekana isura y'igihugu nabi ibintu nshaka no guhanwa n'abarundi baba bafise bari mu nzego zo gukingira image y'igihugu aba influencers ibiki igihe cyo zobona umuzungu canke umuntu w'ingenzi isaba uramwubahiza unamuprotege donc umwereke bavuga ngo agahuzu gacafuye kamesurwa mu muryango ufukafuke nikitagenda neza uyaranje gifukafuke nyamba uri nk'umuntu wabgomba kumusaba ifanta ihagarare kiyo nyoti kwice mugabarengana ari video yigeze gusirikira y'umuzungu w'umugore
igeze gusirikare kavuga n'abapolisi kumbe yabateze kamera gutya ibi bintu byose ni ibintu bicafuza igihugu umva baze biyabanje babonye umuntu w'umutraveler bagire kubera aba travelers benshi bagenda rimwe tu ashobora no kwareka gufilma utabizi kandi aka kamera benshi niba nakazi bagenzi murakabona ukuntu ari gatoya benshi ntibakwizi kandi rero nakantu ushobora gufata gutya ukagira hari amarori bambara ari kwinuza kwa majimera donc ariko kamera donc bayamba amarori kumba reka gufilma atavyuzi umva rero ugiye kuvuga mpibi ni acagenda avuga ati mwabonye abaroni ngene bimeze yambona kazoza uburi kwa yi ariko nk'umuntu watembereye nibiki wabonye abandi bagira bihambaye bituma ibihugu byabo bigira isura nziza twe ni wacu tutagira sinitiranye n'abarundi ikintu ca mbere no kwihesha agaciro donc kwihesha agaciro no kuvuga nyambushonje ego sonza mugawe igumye ubaheza ingenzi ikindi kintu kiri mu bintu vya mbere bituma igihugu kigira agaciro kizana ingenzi kigirana no mutekano uwo turawufise nk'ekijana 50% kubera ibihugu byinshi tubisumvye umutekano isuku ubu mu Burundi turagerageza ku bintu bijanye n'isuku gusa aracasigaye yamyumvire byo gutama cupa mu yora wiki abarundi bakumva ko igihugu ni cacu ni isuku dutegezwa kugikigirira bya bintu byo kubazana amatara ku mabarabara ugasanga bivye amabatere atuya ruplake twawe bavyivye ubundi abarundi batariguye kujijuka bivanye na president kuko ntagenda twigica ingene twakunda igihugu batanguye kujijuka ikindi internet nibyo bintu bitatu bya mbere no kubwira ingenzi ije mu Burundi kintu cyambere bakubaza internet yanyimeze gute umutekano baba bagenje bakaraba ama video bangenze Afrika ba Marius Traveler bakaraba ama video yanyu ukabona ati igihugu nyabagenda ko yaje ndashobora gukora ama night life videos ahi bujumbura ariko kugira juste ndazishire ku YouTube kwa YouTube yanje ni international yabwa n'abantu bo hanze kugira babone ko igihugu ari nyabagendwa bareko barambona saa 8 n'ijoro ndiko ndagenda ama club atandukanye ndiko nazunguka mu ibarabara nta kintu donc ivyo byose ni ibintu curuza isura y'igihugu ariko nivyo izo video mufata muriko mura promoting Burundi muriko murabyerekana mu isura nziza muriko murerekana ivyo kurura ingenzi ariko polisi ibafashe muriko murafilima bigenda gute ubwa mbere novuga ivyo haracarimo agahazi ubwa mbere baratunyanyasa cyane mugabo hari kiganiro aba influencer bigeze kubona na president baramubwira tworoherezwe nawe warimo ndavyibuka bamubwira tworoherezwe ibikiniki ubu umuposa agufashe bese agufata akabaza uri kuragira nejo ari umuntu amfatiye ajya kuri kotebu umuposa araza ndamubwira kwanza ikintu cyambere no saba abapolisi babigisha cyber crime ibintu bijanye n'ivyaha bijanye n'ibintu bya gufirma by'ibiki cyber crime donc cyber criminel ari umupolisi cyo kugufata uri kuri filma ahantu amategeko akwemereye kubera nka twebwe dukora ibi ubusanzwe waragize amakoshesho boziti ahantu ndafilmye biremewe aha ndafilmye ntivyemewe ne nk'ama public areas nk'ahantu abona hari public hahurira abantu umupolisi ashobora azakagufata ngo uri kuri filma kandi ntivyemewe biremewe kuri kuri filma cyangwa umuntu ugasanga kamera imeze gutya ahantu ntiwemewe kumfata ndiko ndifilma jewe nkuko umupolisi wo Burundi azakagufata akagira hano nivyo binatangaza n'ama content creators batandukanye baje iyo baje ngaha bo ubu muganda abona harimo akarusho ko umupolisi musiguriye ukamubwira ati jewe nkora ibi nibi nkora donc ndiko nderekana ubwiza bw'igihugu maze kuja mu bihugu birenga 8 mbwira abantu Burundi iki nkamwerekana ama video barakurekura barakurekura kandi banagire ko babimenye twe dukora ubi benshi aba content creators 99% abakora ivyo bintu ngaha mu Burundi bari ngaha benshi tufise objectif yo kwekana igihugu cacu mu makungu neza ishusho nziza ntimbuzozwe mugira umutima uhagaze mubonye kamera y'umurundi ariko arafilma ngaha ico nashaka no kubibasaba ibindi bihugu je nivyo nkunda kuvuga je nk'ibihugu maze kugenda nabaze kugenda za Ethiopia za Uganda za Kenya za Malawi za India nyene nagiyeyo natandukanye natebre mu ntazi tandukanye za Kenya cyane nkagena mahali ya nkamanuka kepfo cyane ku mupaka wa Sudan byose ndamaze gutembera ahantu hatandukanye ibihundi bihugu byinshi nta n'ibintu byiza bafise nk'ivyo dufise ngo twene tu promoting twebwe n'abari ko bari promoting n'uruhara rwa twebwe abanyagihugu cyane n'uruhara rwa guverinoma cyane haro bijana amavuga ati ari abantu bagira bashigikirwa
batari bakwiye donc support baronka itari kwiranye n'ivyo bariko barakora mugabo abandi bwo bariko barafurunsa ama effort cyane ugacuza bari kwashigikirwa nk'ubu hariho mwebwe mukora ama contenu mwerekana igihugu mu Congereza byumvikana ngo ubutumwa bwanyu bushika kure hariho abandi babikora mu rurimi rw'ikirundi bariko bakiriya abarundi n'abanyarwanda no kuvuga bo babwira abarundi n'abanyarwanda bien sûr je no chatumye nimvira gukora content mu Congereza narigeze kubivuga kuri media agaciro media mugende mu subscribing abantu muri ko muri video agaciro media nageze kubivuga jewe sinize university sinize mu Burundi nize ahantu atari mu Burundi muga abanyeshuri bose abanyeshuri twigana ndababwiye ati muzo rekunda musaba umva ewana mengo byacize ntikoza hariya turacikunda turakunda ubuzima bwacu umva mengo mu Burundi abantu bariko barapfa jenje ndavuga ati jewe content nshaka gucreate sizo gucreate abarundi kubera abarundi baraza ukuri nshaka gucreate abantu bari hanze ndabereka ukuri ndabereka ko nshobora kuja mu cankuzo nkaja mu cankuzo nkaje muyinga nkagenda mwijoro mu kanyosha nkagaruka atamuntu ari karapfa Burundi bwifashe n'abarundi bifashe ugacu usanga rero jewe siniko ndaronka support jewe ndugu yangu je ndamaze kugenda Blantyre ndava Blantyre ni he no muji ugira kabiri navuga ni nka capitale économique a capitale politique ya Malawi ndazunguruka umuji wose ngenda ndabaza abantu urazo Burundi wumvise Burundi ubwumva kwiki ivyo bose izo challenge maze kuzigira mu miji itandukanye za Nairobi ndamaze kuzigira Ethiopia Addis Ababa mengo ndamaze kuzigira New Delhi ndamaze kugenda ngiye mu isoko ari isoko bitwa African Market ni soko ushobora guhuriramo n'abandi banyafrika iki mungani y'abahindi ngiye kubwira abantu baze ko mfite sanga nkababwira bazi Burundi bumaze kunuku nkababwira mu gihugu cyacu ari abandi bahindi muze mu investise ibiki n'ibiki donc ndazunguruka mugabo ibihugu byose maze kugenda ukora 8 eske none abajijuru cyo gisata nk'ubu nk'iki kijanye na n'ubudandaji ibyo bya promotion y'igihugu ibyo bya tourisme n'ibyo baramenya none ko bikora ikarakazi kabo iyo tashe yabo yari tashe yabo kubimenya ko ndabikora iyo batabimenye none we warabibwiye ndabibwire gute jewe kubibwira natsa kamera nkashiraho hashtag zi Burundi nkashiraho hashtag zi Bujumbura niko twe dukora sindi bugende ngo ndodere kwa president ngo ndodere kwa ministre ngo ndodere kwa ministre kanaka ngo jeni nkora ibi no gusa ministere bari kwifise yari kwiye kubifise ibyo cyane abajeje communication ku mugoroba bagenda kuri réseaux sociaux kuri Twitter kuri Instagram kuri ndi bakaraba hashtag zo Burundi zabuze kangahe documentation y'igihugu ivyo vyose yarigiye kube donc iri mu avuga ati Burundi bavuze ko ikuno munsi bavuze ibindi bihugu kenshi niko bakora ugacu usanga abandi akaroro ntanga muri Tanzania ari abagabo bitwa bamwijya ku bande bakubita induru sana bari kuri Instagram gusa igihugu zamwe ngo kibari kigenda muri Indonesia hariho foire iri kirabera hariya genda muvuge Kilimanjaro gusa genda mwambaye nk'abamasayi mugende ariko jewe ndari haviza hari indege hari hotel atakindu kintwaye ngiye kuvuga Burundi gusa ivyo vyose ni patriotism mfise muri mu gihugu mu umutima wawe umutima wanje ntagenda ndiko mvuga Burundi ndiko mvuga abarundi ndiko mvuga ndiko nabwira abantu klima nziza y'u Burundi rwabwira abantu umutekano dufise mu Burundi rwabwira abantu bwiza bw'u Burundi ndiko nabwira abantu opportunities zihari mu Burundi ku ba investisseur ata leta ugasanga no kumfasha bazi kurondera visa ntibananze namwe yabwira aba content creator b'abarundi mwama mwarose opportunity yo guhoranya n'icubahiro nababwira ati eba nanje muratora karinke basi muranshira muri groupe yanyu ugasanga muri ko muranyinoba iryo kosa rari batako ariko sijewe ivyo sije ni mwebwe kwawe nawe nama kubona mwahuye na nyine cubahiro nama ndakona mu ministre ndakona mugabo ukibajya kuvuga ati hari mu jeune amaze kuri amamiliyoni atakindi kimutwaye atari kuvuga Burundi bikabananira ukazababwira ati munshiye muri groupe yanyu ariko ngenzi je ndamaze gukora ibiganiro byinshi ndabavuga ubwitange bwanyu imana iguhezagira imana je najyana nabi postinze ndavuga ati content creation industry ya content creation mu Burundi umuntu no kwemeza ko ndazi iyi video bayibonye bazoca batangura kunyanga ko mpiga no kwemeza ko bise patriotism itari yo kwiga donc patriotism y'ukuri atabishaka mu maronko atabishaka mu opportunity atabishaka mu iki ni omedishanje kwa wewe niwe ushobora guhaguruka ukavuga ati nakari karakora byari nabonye ministre Ale ariko avuga Ale Ndikumana niko bamwita yego ministre ariko avuga ngo aba content creators muhaguruke mu promoting Burundi
haca nda none gasha agaciro media ego uri kurakora wewe ukora mu kirundi abantu bakora n'abarundi abanyarwanda n'abantu nse aba diaspora n'aba diaspora bari hanze ni byiza ari aba diaspora bamaze kugaruka kubera agaciro media bariko barakora kubera agaciro media bazana imitahe bien sûr genda nazi n'umuntu yavuye yakwega famille Canada arambye ati je naje kubera umuhungu yitwa Omudishanje kubera yo n'abantu ngaha mu Burundi ari ama entreprise menshi amaze gutangura kubera ibiganiro dukora gusa bien sûr urumva muga natwe tubwira abarundi abatari bazi Burundi ati nimuze ngenda kubwira ikuri mu mwaka abashaka baca bagenda ku Ingenzi Africa baminyuze sinzana abantu bari munsi 10 ingenzi 10 zije kubera izina giwanje abantu bataribwigire baza mu Burundi abantu batari bazi Burundi abantu batigeze bamenye Burundi bakaza ngaha bagatembera Burundi cyinama nabonye bazungu hari n'aba investisseurs baje bafize imitahe ngaha genda maze kuzana n'abantu bavuye muri Amerika na sekuri watigeze za muri Afrika mugaba bakaza ngaha kubera jewe nyemera hariho nabaza jewe ndi mu bantu bambere ngaha mu Burundi numva ko ari je wa mbere natangiye kwimvira kuzana ama content creator internationals ndakubwije kuri nkabarihira ibyo bajya nkagira nkabaza bagatembera Burundi hama bagasubira inyuma ivyo ni bake babizi nta nuvuga ngo merci abo ba content creator oya bene wanyu ngahe oya nje ndakubwira jewe Burundi ndabukunda donc je ndatahura ko ata Burundi nta jewe yego kandi Burundi ni devoir yiwanje gutanga amahera yiwanje kugira abonekane neza bimwe president yamavuga ngo ukiri ngaha ntushobora kubona ko igihugu ari ciza jewe ivyo ndabizi nabaye hanze igihugu imyaka ishika kuri 5 ndazi cyo Burundi bumaze kuri jewe ndazi cari cyo identity yiwanje ndazi fierté irimo kuba nitwa mu Burundi nico gituma rero ubona jewe nshobora kuzana abanyamerika umukontent creator avuye muri Amerika hambwa ati ingo nkwereke yahantu kuri ama content iki byarigeze kuza genda murabe genda wandike umukeke kuri Google ucuraba information ziza bajya abantu ba promotinze umukeke makuru aja kuri Google ko uboneka ngaha mu Burundi gusa nije nabazana wow ahubwo bagenze umviriza dukore kino kintu kandi tugikore nko kuyisupportinga ariko nawe tumusupportinga tugende kuri urubuga rwa YouTube rwitwa Ingenzi Africa hagera rugeze ku bihumbi bingahe 9,100 muri ku bihumbi 9,700 bagenze tuyikubite ku bihumbi 15 ni buri cange 20,000 ivyo ni ibintu bishoboka turi abantu benshi bakurikirana n'urubuga rwacu mwaranshigikiye kandi mwanshigikiye kubera ivyiza ndiko ndakora nuya ariko aritangira igihugu ariko akora ivyiza kuki agikurikirana n'abantu bakiye kandi ariko arakora ibintu bikomeye guys ibi tubifashanye kandi birakunda murakoze cyane ndashima